Bakunzi ba Nema Gospel TV ndabaramukije ndaryohewe gusubira guhura namwe muri iki kiganiro twari tumaze igihe kinini tudakora ca kindi twita ngo impano yanje ku bwa Kristo bivuze ngo uno munsi muca mwumva ko umutumire dufise ari umunyempano ariko rero kaze ubwo mboneyeho ikaze ryo kubatumirira ngo abantu b'impano mufise impano ku bwa Kristo mukeneye kugira ico muzitubwiye ko ngo mube hagufi muze mutubwire hanyuma tubereka abandi izo mpano mufise mureke kuguma muzinyegeje ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta wo kwasitara ngo aheze agiubike k'igitsimbo ahubwo ngo arishira ahantu hagaragara kugira ngo ribonwe na bose izo mpano rero reka kuzinyegeza ntimusange muri ko murazimya itara umutumire mfise muramuzi biriko biranangora ingene ndamuha ikaze mugabo reka ndabereka ingene tubigira nk'ubu twomuha ikaze mu bivanye n'ibikorwa asanzwe akora se mwoca mumenya gusumba mutumire kaze mutwidondore mu bikorwa byanyu musanzwe mukora. Esaramisha ahoramisha ahatamagorwa yonsanga yesaramisha ahoramisha amfumbase mukuboko. Wow. Nabwiye ndiyo abidondoye mu bikorwa mutera mu mwumva. Nirwe ndasubira kumuvuga kandi canke mwahejeje kumubona. Ni Miriam Ndayizeye. Abantu mumaze kuba mukunda indirimbo za gospel. Ndaza aho mwahejeje kumva uyo muntu. Hasigaye gusa ko twinjira mu mizi twumve uwariwe neza neza. Miriam, kaze turabaye ikaze kuri iyi televiziyo yacu ya Nema Gospel TV. Murakoze cyane. Ni nijyambere mutugende? Ego nijyambere ariko nanera vyipfuje. Kanka imyanya kanka ariko ndashimye Imana ko ibibonye ko ari iki gihe cyari gikenewe. Twe natwe twifuje kwakira abanyempano, itwari tuzi ko mubo tuzokwakira uzoburimwo. Ariko dushimiye Imana ko wabonetse. Imana ishimwe. Ariko rero turashaka kumenya vyimbitse Miriam ninde? Ngerageje kubwira abariko baratwumviriza Miriam n'umudamu. Yego. Ariko hambere aho Miriam n'umukristo. Yego. Miriam n'umukristo mw'ishengero rya Pentecote. Kigira kabiri avuka mu muryango w'abana 9 mugabo hari 6. Yego. Kandi muri uwo muryango n'umwana agira 5. Miriam rero ni umumama yubatse afise abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Cyo birakwiye? Birakwiye. Gusa hasigaye ko ndakubaza uzohavushika ku 9. Ibyo biri mu binyegezwa by'Imana. Ariko Miriam nawe urashobora kubukunda abana cyane. Ndakunda abana n'ukuri ntubeshe. Ukavuga uti jewe ndashobora kubakwiza. Cyangwa ukanabarenza kubera igize. Nukuvuga ivy'igitigiri ntaco mfise ndabivuga ko ariko gusa ndakunda abana. Byo biri muri bya binyegezwa by'Imana koko. Turaguhaye ikaze rero hano mwisange. Murakoze. Maze mutuganirize. Ndazi ko hari byinshi dushobora kuganira, hari ivyo twe twumva, hari nivyo namwe bwanyu mwumva. Ego. Kubw'uyu murimo usanzwe mukora. Kaze kubera ikiganiro citwa ngo impano yanje ku bwa Kristo. Ego. Nizeye namwe impano yanyu ko ihari ku bwa Kristo. Ego kabisa sinkekeranye. Imbere yuko tubandanya. Je numva umenga mwobanza gusubira gushiramwe kakajwi tukumva nk'akandi karirimbo. Abantu barababaye imitima irababaye abapfakazi ni benshi imfuvyi zabaye nyinshi abantu bapfa ku bwinshi benshi bararira ariko reka mbabwira ibanga ry'abakiriye Yesu
twebwe niturira nk'uko abandi barira bakarira nk'abadafise ivyizigiro vyabubaha Imana biriho ko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi ivyizigiro vy'abubaha Imana biriho kabisa. None Miriya mwe mwatanguye kuririmba ryari? Igihe natanguriye kuririmba ni kera. Yego. Kuko mumbajije uko sinzi ko mumbajije ku rubuga gushira indirimbo ku rubuga n'igihe noba natanguriye ko kuririmba nyezina. Okay, basi reka ntangure ijwi ryawe. Yego. Ryatanguye gusohoka ryari? Kubera ko mbwiye kera no hava niyumvira ni 1900. Wewe watanguye basi kuririmba kumva ijwi ko riva mu muhogo rigasohoka ryari? Burya umuntu avuze kera abavuze kera hiwe. Hariho kera hawe ho kuririmba. Kera hanje ngerageje kuvuga aho natanguriye kuririmba jewe umenga naciye ubwenge sanga ndirimba. Kuko murabona nababwiye ko nakuriye muri Pentecote. Muri Pentecote naho murazi ko bagira ama école de dimanche Sunday school. Rero jewe nakuriyeyo. Hama nsanga nkura ndirimba mu bana muri tujya twana nyene turabona ko hari usanga ufise n'imyaka 3 5 ugasanga uraja kuririmba. Hanyuma nisanze rero ndumuririmbyi. Nisanze ndumuririmbyi natanguriye muri korale yitwa y'abana bo kuwimana, hanyuma nja muri korale yitwa ngo se. Iyo korale yitwa se. Urabona ko habaho ngo iwacu hariho ngo A B C. Iyo serero yabirimwo abakiriko barategurwa cyane. Iyo serero yarimwo utuyabaga imyaka 10 kugira nko ku 15. Batuvuga ko yari korale rwaruka. Yahavuye yitwa rwaruka. Abo. Ariko kera yitwa se. Yego. Ana yarimwe abameze. Yari korale ya mbere. Nkuko twita korale ya mbere, korale B nayo yari y'abamama. Iyo se nayo yari y'ugwaruka, bahavuye babihindura barabiha amazina bita korale ya mbere, korale y'abamama na korale y'ugwaruka. Were waciye uduga uvuye muri Sunday school. Ncanja muri iyo yitwa se. Muri se ariyo y'ugwaruka. Hanyuma parcours ibandanya gute? Hanyuma rero ndabandanya ndi muri iyo korale. Munyuma baravuga ngo tugomba kugira korale y'abanyeshure, nca ndirimba muri zibiri mu y'ugwaruka no mu y'abanyeshure. Aho nari nkiri ruguru rero ga ariko bariko baratwumva turi mu gisagara ka mbere. Yego. Aho nari ruguru. Hanyuma rero mbandanya ndirimba mu iyo korale. Imana novuga ko yampa indirimbo. Muri iyo korale. Muri iyo korale ego hariho nakaririmbo ka mbere natanguriye ko gukompoza kari mu vyahishwe Yohana igice ca 5 ku murongo wa mbere. Niko karirimbo kavuga ngo mbona igitabo mu kiboko cy'iburyo civyagiye kuri ya ntebe. Niko karirimbo nibuka ko ni nkako canka ko muri Zaburi 137 mwutwo turirimbo tubiri ku nzuzi z'i Babuloni sinza ko natanguriye ko mugani mwutwo tubiri. Hanyuma rero nitwo turimo natanguriye ko gukompoza. Ndadutanga muri iyo korale yitwa se. Hanyuma rero ndabandanya gushika none musi ndumuririmbyi muri korale kandi murumva ko ari kuva kera natanguye. Bivuze ngo urandika indirimbo ukongera ukaririmba. Ico narinzi ko nza kukikubaza none inyishu yacu irabonetse. Mugabo nyene ubu buracari muri korale kandi n'ubu ndi muri korale iyo yasenyene. Oya ubu ndi muri korale ya kabiri yo mu ishengero rya Pentecote mu Kinama. Yego. Hanyuma twebwe tukuzi nk'umunyempano mu ndirimbo uririmba ku giti cawe. Watanguye kuririmba ku giti cawe ryari vyovyo? Natanguriye ku ndirimbo ku giti canje kwimvira kuja muri studio hari mu 2014. Yego. Muri 2014 niho natanguye kuja muri studio. Nkiri ruguru nyene. Yego. Hanyuma nari mpejeje amashure yisumbuye. Yego. Ncanja muri studio ngiriko ubuntu nta namahera nari mfise wanashaka uwo muntu yangiriye faveur nshimira. Yego. Yambwiye ati wewe wumva wo waririmba ati je no ririmba none urafise indirimbo nta nari mfise ariko cyo ndasenga mwijoro. Arambwiye ati ni wayironkeje uzocuza uje muri ndaguhe microphone.
hanyuma ncanda yironka mwijo indirimbo imwe muri zijya muhora mubona ku rubuga n'ibyo ngombwa mukayimbaza ndayivuga Tero yivuga ahubwo yari indirimbo ivuga ngo benedatu umuntu naho yoboneka kucyaha mwebwe bimwe mu mutunganye mu muhanurisha umutima ubugwa neza. Iyo ndirimbo niyo natanguriyeho kujana indirimbo umenga ndamaze kuyumva refre yayivuga gute nimuzi nirimana yo nticoko exact iriko ku rubuga nayo nyene ico umuntu abiba kwica umuntu abiba arica zimbura ubiba mu mubira zimbura ukubora ubiba muri mwema zo kwimbura ubugingo nibyo ndamaze kuyumva. Iyo niyo ndirimbo rero natanguriyeho kujana muri studio hama ndayimarana igihe ari audio ntarayikorera video. Ego mugubu video irahari ubu video irahari rino mu ndirimbo za mbere ziri kuri channel yanje. None muri iyo ndirimbo ya mbere we wari wumva ufise message yihe washaka gutanga? Muri iyo ndirimbo ya mbere message nari mfise yari yo kubwira sirtu abakizwa abantu b'Imana abari mu ishengero wanashaka bafise ibikogwa ko bagomba guhanurisha umutima w'ubugwaneza kuko hari abantu bazi ko gucumura bitabaho bakibaza ko umuntu acumuye amenje yapfuye bagacaho kumuhanurisha ubugwaneza ahubwo bakamuhahamura bakamwereka ko noneho atavyizigiro by'ubugingo. Ariko abantu bubaha Imana nkuko byumva n'amajambo ari muri Bibiliya abantu bubaha Imana bakwiye guhanurisha umutima w'ubugwaneza abantu bacumuye babonetse kwicaha canke n'intege nke bakabahanurisha umutima w'ubugwaneza. Niyo message niyo washaka. Message rero hanini ni ico umuntu abiba nico azimbura. Ni kuvuga niwe muhanura utamushize ku bugwaneza umenye neza ko we butazokwimbura kuko ntuzoba ubivye nk'umuntu w'Imana. Iyo message yari 2014. Yari ya 2014. Wumva ikiri variable muri ibi bihe byacu cyane yaratayigiye. Ahubwo iyo ndirimbo bivaye n'ukuntu umuziki wayo na image video yayo idasa neza ndi mu migambi yo kuzoyisubiramo. Abo ndayirenuvere ndayikorera umuziki umeze neza na video isa neza. Muri makura cabona ko ikiri iragezweho rero. Irashari igezwe. Iragezweho. None birakorohera ibi bikorwa byo kuririmba. Ntivyoroshe. Ntabwo vyoroshe ariko dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Bigumiye he vyorohera he? Nukuvuga ubwa mbere kubujya kuronka indirimbo kugira ngo uronke indirimbo ikwiye kwija amategeko ushobora guha abantu bakanezerwa bakumvamwe message ntivyoroshe. Birasaba gusenga birasaba ibihe imbere yuko twishura ico kindi kibazo wewe uzironka gute? Jewe indirimbo ahantu ndazikura nimwe mu yarazima. Ego bivanye bo ingene jendo nk'indirimbo ndashobora kuba ndiko ndasoma Bibiliya. Hanyuma ayo majambo bivaye n'ukuntu agenda araguka muri jewe nkaca numva indirimbo. Kubisanzwe ibintu byo gukompoza indirimbo nta muntu yobishobora kuko amajambo Bibiliya irimwe amajambo menshi cyane kandi aya majambo yose burya yova mu indirimbo. Ariko none wobikata gute? Hari abantu bakunda kumbaza ico kibazo ngirwa ko ndabishura barambaza bati none wewe indirimbo uyitegura gute? Juste wotegura ijwi wotegura kuduga no kumanuka no gukata nayuha jewe ko nazi kuririmba ni ibintu dategura nta muntu ategura kuririmba kuko biragoye. Nka twebwe abantu turirimba indirimbo z'Imana tuzihabwa na mpwemu yera. Jewe rero ukuntu bigenda navuze ndashobora kuba ndiko ndasoma ijambo canke no mwishengero umukozi w'Imana ariko aravuga ubutumwa namuteza amatwi nkaca numva umuntu umenga ariko arandirimbiramwo. Nkumva ni nk'umuntu ariko araririmba ya majambo agenda yagura muri jewe. Canke uko ndiko ndayasoma nkumva umenga ni nk'umuntu ariko arandirimbiramwo. Kera ntaragira telefoni za Android zishobora gufata amajwi naca mfata umwanya nkajana ujanye nkaguma ndiko ndaririmba nkaguma ndiko ndagasubiramwo ku kantu nkagasubiramwo kugeza igihe kagiye mu mutwe. Ariko ubu mfise telefone nca ngenda nka uwo muntu ari uko kuntu numva muri jewe hariko hararirimba nkaca nanje ndirimba tukajana. Hanyuma rero mu kanya rero biheze mvuye muri uwo mwanya wo kubiririmba umbadije sinomenya ivyo naririmbye. Eka ahubwo nanje nca mfata ijya telefone nkavyiga vya bindi wa muntu yazanye vya bintu nariko ndaririmba nibi. Hanyuma rero nkafata umwanya nkabitegura neza rero nkabipanga
ari ijambo ryo muri Bibiliya nkarisoma neza nkumva ico vyavuga hama nkavyandika hanyuma rero nkaca ngira repetition nkabitegura neza nuko bigenda. narinzi ngo mpava nca ndakubwira kugira twereke abadukurikirana koko ziva mu indirimbo zawe ari indirimbo mpimbazamana koko ziba zishimikiye ku majambo mpava ndakubwira ngo utore umurongo dusomere umurongo twoshikira ko ari wose hanyuma ugerageze kuwuduhinduriramo indirimbo none numvise ivyo bintu byo hava bitabavyo byoshoboka hari n'igihe wosanga birakunze oya nuko numvise umenga izawe ziva mu muntu wunda baza kuririmbira mu indani niko bimeze bivuze ngo twebwe hajya turonka indirimbo zaririmbwe na Miriam w'indani hanyuma zikaririmbwa na Miriam tubona rero mu nyuma niko bimeze ndabaye nk'akarorero ejo nariko ndasenga yego hanyuma hacakoroka indirimbo ndiko ndasenga nyene numva iyo ndirimbo iguma uko nsenga niko iguma ikoroka ko nsenga niko iguma yaguka muri jewe burya amasengesho naciye mvuga ame sinavuze ame naciye ntora telefone ku musego w'igitanda ca ndiyarojisa burya nayizindukiye ko ndayumviriza sinzi n'uwo nayirungikiye ndamubwira nti iyi ndirimbo burya nayirose mw'ijoro ngo vyagenze gute nayirose mw'ijoro ni kuvuga nk'ubu rero tuvugana hariho yaje mw'ijoro ntoshobora gutondeka uko yaje muga nk'ubu ndibuka gatoya ndakavuge ariko no vyihanganirije kwe ni kuvuga ndiko ndasenga nibutse ingene Yesu yatanze umwana wayo kujya usenga ubwira Imana nti Imana ndagushima ko watanze umwana wawe kinege kugira ngo twebwe tuze turonka ubugingo ayo majambo numva aragutse numva rero irakorotse ivuga ngo iyitimanye umwana wayo w'ikinege yoburite kutugirira neza iyitimanye umwana wayo w'ikinege yoburite kutugirira neza yoburite kutugirira neza tubivugishwa n'ibyo yakoze nako nibuka bivuze ngo iyo iri ku rutonde rw'izizotegurwa iyo ndirimbo mu mutima numvise nozoyiha korale korale ndirimbamwo Imana ikamfasha nkayitegura neza iyo ndirimbo igahera nzoca ndayijana muri korale Imana ishimwe amen rero si biriko biranantangaza ingene wewe ubwawe wumva umenga hari izo uhabwa zo kuririmba ku giti cawe n'iyindi za ukumva ko usunikirwa kwijana muri korale ni ukuvuga hari indirimbiza nk'ubu iyo ndirimbo ikiza sinayifatiye muri dokima yanje nayifatiye ku muntu bundi mwene data nkija muri telefone nacenja kuri WhatsApp niho nabonye hambangukiye kuko muri ya registre ya telefone numvise umenga kuja kuyihiga urumva nariko ndasenga mbona umenga ni kure cenja muri WhatsApp uwo muntu twavuganye mu masaha y'umugoroba nje ndamushikira ko nje ndafyonda ko nje ndamurungikira kugira simpave ndavyibagira sawa okay tugaruke kuri cha kibazo canje rero cavuga ngo none birakorohera kuririmba canke se muri ibi bikorwa vyawe birakorohera bigumira hehe nimba bigumiye hehe nimba vyorohaho bikorohera gute mumbajije kuri ibi byo ku giti canje izi ndirimbo zija ku rubuga ni ukuvuga ico ngerageje kucishura biragumye kuko ubwa mbere ubanza kumva wemeranya n'Imana ko iyo ndirimbo izogira icyo ifashije abayumva kuko nk'amakaye aruzuye indirimbo muguka ukumva irakutira hariho nizo nahebeye mu mashini hariho nk'iyo no banaragiye kuririmba jewe nkayikorera umuziki hama naje kuririmba nkayiheberayo kubera numvise umenga naho nayiririmbye ntacimaze nkumva umenga ibikimaze mugaje yo nkumva ubwanje numva itari kiranyubaka naho nayiririmbye numva umenga nta nyuma yaho naje gusenga nkumva umenga nkayiheba kandi narayirishe ni ukuvuga rero biragoye guhitamwo indirimbo ushobora kuzoririmba izogira icifashije abantu ni Imana igushoboza ibyo navyo biba bivanye n'ibihe Imana yakugendeye hama ikindi bigoreye ko biragoye indirimbo kugira irindi ija ku rubuga bisaba uburyo birazimvye birasaba uburyo kuko kugira umuntu arinde ashika ku rwego akora isanamu akayishira kuri YouTube ni uburyo butoroshe mu gihe rero umuntu ababona ko bitoroshe nyene uvuze ngo bitoroshe bivuze ngo twamaze kuva ku kintu cyo guhabwa indirimbo
bivuze ngo ubu ibitoroshe numva umengo uzubijana mu kintu ciswe uburyo ego n'uburyo niba byoroshe kugira ngo umuntu arinde ashikira urwego ashobora gukora indirimbo ayishire ku rubuga ngurukana bumenyi igeraho tuyibona biba bitwaye uburyo bwinshi rero ntibiba byoroshe niho mubona umuntu ateba ugasanga ashize ku indirimbo ateba kugira uzo kwegeranya buryo bwose usanga ari ibintu bitoroshe nk'uburavye wewe usohora indirimbo zingahe ku mwaka hari n'igihe umwaka uhera atandirimbo nimwe isohotse banwanyu baba batunyoteje nukuvuga mba nabanyoteje gose nukuvuga nk'inyuma ya za ndirimbo iyo navuze yahahirwa bapfa bapfira mu mwami hamwe n'indimbi bivuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi mbega ugutabagwa kwanje kuzova he nazikoze rimwe ndazikorera rimwe na rimwe nca ndamara igihe nk'umwaka urenga ntasubiriye gusohora izindi ko n'ibintu bisaba ko nitegura buke buke nkabona ko nshoboye kuba nogwiza uburyo bwo kugira ngo ndonke izo ndirimbo wagira uziracisha mu turirimbo mugabo tukaba turirimbo dukaswe tutamara kanya n'abagore mubanze musubire mugira kandi karirimbo muducishirijemo akariko kose kumwe wumva bidudubiza ako wumva kadudubiza twakira koko tumenya ko ariko kavuye muri Miriam w'indani cinda karimba kose oya naho ririmba igice muri utwo maze gushira kuri YouTube cyangwa karirimba mu amajambo ari muri iyo ndirimbo ayo wumva za gukwega gusumba ayandi na refre kuko niyo refre cyane nizo twebwe abantu tutamenyereye ivyo kuririmba nizo dutera dufata ndunamurira amaso yanje ku misozi mbega ugutabagwa kwanje kuzova he ndunamurira amaso yanje ku misozi mbega ugutabagwa kwanje kuzova he nikuhara umuzigamyi wanje Imana yaremye ijuru n'isi uwo niwe anjana iruhande amazi adasuma ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye anyoborera mu nzira yo kugororoka nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako imisi yanje yo kubaho kwanje antegurira ameza mu basi banje umutima wanje uranezerewe afashe neza nk'umwana mu rugo sinzibagira ineza yiwe naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzotinya ikibi cose Jani ruhande yamazi adasuma ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye anyoborera mu nzira yo kugororoka nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako imisi yanje yo kubaho kwanje kandi ako kajambo rero juste sabwe ako kajambo burya karakomeye muri jewe ako kavuga ngo ivyiza n'imbabazi bizonyomako kuva nose WhatsApp niko kajambo nandika hajya usanga kuri titre hari utujambo usanga bandika ngo cinema ngo ibiki jewe nanditse nti ivyiza n'imbabazi bizonyomako bivuze ngo riragutse cyane muri wewe none Gamiri ibikorwa vyawe ubona vyakigwa gute n'ababikurikirana abavyumviriza nukuvuga ibikorwa vyanje vyakigwa neza ubwa mbere ndashima Imana kuko ndaronka intahe z'abantu bambwira bati indirimbo zawe ziratwubaka yego muri make hari intahe nziza nukuri hari intahe nziza baba arabaririmbyi bagenzanje barampamagara baba ari bene data abantu barampamagara bakambwira bati indirimbo zawe ziratwubaka hariho nk'umuntu wewe yambwiye ati indirimbo yawe novuga ko nari nanapfuye iranzura abo kweri ego arambwira ati iyo ndirimbo nayumvise ari umuntu ayindungikiye ndi mu bibazo ntanabona hama uko ngenda ndayumviriza ntama ndabona yari yahumye nyene je nuko yabimbari
jewe ubu tuvugana ndi umuntu Imana yahaye ubundi buzima kubera indirimbo. Tiyo ndirimbo yaje umuntu ayindungikira ntashobora kuraba haba nguma ndayumviriza ndavuga ati shiramwo repete iguma isubiramwo uko ndayumviriza narayumvirije ikiringo cy'ukwezi ndasubiramo ubugingo ndaba umuntu muzima ndumva ko nsubijwemwo ubuzima. Cyandashima Imana. Bivuze ngo warakoreshejwe. Imana ni Kristo muri je. Amen. Nshoboza byose ku bwa na Kristo. Ampa inkomezi. Icyo ni ijambo ry'Imana. None Miriye. Wewe uraba nibyo urambwiye ngo intahe kabisa kandi ndumvise ko intahe ni nziza. Ziriho kandi nyinshi ego. Hanyuma uraba. Niyihe ndirimbo yawe yakunzwe gusumba izindi? Novuga ko indirimbo yakunzwe gusumba izindi ari indirimbo ivuga ngo naho ibihuhuta by'amagorwa. Imwe nyene waherako. Imwe naherako. Je numva impamvu ari yo wahereye ko di. Ijya ndirimbo ngerageje kuraba no ku rubuga niyo imaze kurabwa n'ibihumbi birenga 100. Ego. No kuvuga ijya ndirimbo yarakunzwe cyane. Ego. Naho ibihuhuta. Ego ngo naho ibihuhuta by'amagorwa byontera cyane impande zose. Ngo nabonye aho ushobora kwihisha mu maraso y'umwami Yesu. Yesu aramisha. Ndagusaba usubira uyituririmbire. Ndayiririmbe reka ndirimbe igice ca uko vyumva. Kandirimbe ica kabiri ca gatatu. Kaze. Umwasi wanje ni Satani naho yontegesha ubugunge ndazi kwibimeze nk'ibinyica Yesu abihindura amahoro. Iyo ni kure y'umusaraba naho umubiri wababazwa Yesu azigama umutima wanje ntakizotwara umwana wiwe. Yesu arampisha ahora ampisha ahatamagorwa yonsanga. Yesu arampisha ahora ampisha ampfumbase mu kuboko. Sawa. Igihe bigorana cyo gice ndagikunda. Naje numvise kamfasha. Kamfasha. Ariko kandi hari indirimbo yawe je nakunze gusumba izindi. Nakunze gusumba izindi. Indirimbo ifise refri ivuga ngo ndanezererewe agakiza. Nayumvirije ndahantu umunsi sohoka mbega nari Ngozi umenga nari Ngozi. Nari Ngozi ndahantu mbonye link yayo muyitanze cenca ndagenda ndicara ahantu shiraye kutere mu mutwe. Curafura ndumviriza. Warafuraje? Sugufuraha gusa ahubwo nagiye kwisanga ndiko ndagira umutwe gucya nsanga nawe ubomye ikintu cari nyuma yanje. Poresani. Mugabo narayivugije nk'agashika gatatu. Sinumva ko twotandukana ntayumvirije live ngo mbanze numve ndakubona uzuyiririmba. Uyibone bayita mbeni akapera mbeni playback. Oya ni akapera. Akapera. Kuko nanje koko ndanezererewe agakiza. Ego. Iyo rero kugira nshike kuri ndanezerewe agakiza kuko akona kanyuma. Reka ndayiririmbe yose. Yose ntitwova ngaha. Reka ndirimbe ca kabiri. D'accord. Reka basi ndirimbe ca mbere na refre. Uririmbe ca mbere na refre nako kanyuma basi. Ndamukunda Yesu reka ndamuririmbire kuko we ntiyitayeho intege nke zanje n'ivyaha ariko kubw'imbabazi yarambabariye kandi yansezeraniye kuzoraga ubugingo budashira. Ubu rero ndasiganwa si nk'utaziyaja kandi ntera n'ibipfunsi ariko si nk'uwuhusha ngwanya n'umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo ninigisha abandi mboneke ntagira gasembwa. Ndanezererewe agakiza naha
we n'umwami Yesu, ibya kera byarakuweho, ubundi cyaremwe gisha. Amen. Miri urakoze. Urakoze. Jewe nakunze iyo ndirimbo. Hanyuma nabanje kukubaza indirimbo yakunzwe n'abandi. Mugabo ndashaka kumenya nawe ubwawe. Muri izo ndirimbo umaze gusohora. Ni yihe ndirimbo ukunda gusumba izindi? Indirimbo nkunda gusumba izindi, umutima wanje iyo ndaririmbye numva ngira umunezero, ikampezagira nkumva ndahezagiwe. Ni indirimbo ivuga ngo uhereye none hahigwa bapfa bapfira mu mwami, uhereye none hahigwa bapfa bapfira mu mwami, baruhuka imiruho, baruhuka amarira, baruhuka ubutame bw'ibyo bakoze bakiriho. Iranjenga kwe. Irakujenga. Iranjenga. Kubera iki wumva uyikunze gusumba izindi? Igituma ndayikunda nuko nzi neza yuko inyuma y'ubu bugingo hariho ubundi, kandi nkumva ndipfuza cyane kuzogira iherezo ryiza kugira ngo nzi nduhuke ubutame bw'ibikorwa nakoze kuva nkiri umwana. Mwabyumvise ko nabaye umuririmbyi nkiri umwana, ntihabuze ibindi bikorwa byinshi by'Imana nakoze, ndipfuza rero kuzopfira mu mwami. Ndayikundishwa n'isengesho ngira mba ndiko ndasenga. Nanje uje nawe zinanje ko nciye numva icinjenga. Irakujenza. Yo ni mujisho. Yo nukuvuga yifundikiyemo ibintu byinshi kugeza ku iherezo ry'ubu bugingo. Ibi byose turiko turavuga, ibikorwa byose dukora, ibyo twakoze, izi ndirimbo zose, inyuma yabyo hahiga uzopfira mu mwami. Kuko naho no bikora nta mpfuye sinduhuka ubutame ngo nze nduhuka imiruho. Gasubira gutamirayo kandi. Zero kabisa. Nubusa. None watubwiye ko kuko bitaba vyoroshe, harimo n'ikintu ciswe uburyo ubwacu. Ego. None nta bushigikiza ufise? Ntabwo. Bimwe bita tubonye indirimbo isohotse tumenya duti uyu ni Miriam ku giti ciwe kabisa, kuko kujya nitwarika kugura agatenge, nkitwarika kugura akarato, nkitwarika gufungura, niko nitwarika no gukorera Imana. Bivuze ngo nimba hariho umuntu ako kajambo kaguye mu gutwi, Imana imukoresha. Kamvuge gutyo, Imana imukoresha. Ako kajambo karakomeye, karakomeye, kandi dutegerezwa gukomeza kujengwa nyene n'izo ndirimbo. Bivuze ngo hariho abantu Imana itegerezwa gukoresha bataraboneka. Imana igukomeze. Amen. Imana igukomeze, ishigikire ibyo uri kurakora, ariko ni Imana igira neza. Ahubwo nkiri muri ibyo nyene, muri ico kibazo ngira ko nshimira n'umushinga ntahe wanje. Sinova ngo n'umusponsor nkuko beshi babivuga, ariko aranshigikiye kuko aremera muri bike turonka, agashigikira igikorwa c'Imana. Kavuga ati reka ndeke kugusonesha iyi costume, mbanze ndeke kuyambara, ubanze ugende ukorera Imana. Yego. Akambwira ati hanganire kuba urambaye igitenge, ubanze ugende usohora indirimbo, uvuga ubutumwa bwiza. Sinobora rero kubimushimira n'ukuri, Imana yamumpaye nk'umukozi w'Imana. Ibitsibo nzokwambara nawe azobironka ko maramiya. Hajya nawe ni hari gihe aba yumvise uzuririmba karirimbo akumva kamujenze. Kaba kamuje. Hari genda muganishe ndarosa karirimbo gashasha nguririmba twumve. Nka karirimba kumva karamujenze, akihorera ko n'umuntu ahoze, hanyuma mu nyuma nkaza numva ngo none sheri ngo wumva wozoja muri studio. Nta mahera. Ngo twaduhera turonse ngo tujane ntacyo, Imana izomenya ko bigenza. Twagumye dukoresha iryo jambo kujengwa, ni jambo ry'igiswahili bivuga ngo kubakwa. Bivuze ngo nawe naba yakumvise akumva kamwubatse, kamushitsemo, akumva ko ubwo butumwa n'abandi babwumvise
Imana yo byoba vyiza hanyuma gaca mbwira ati twemere twinige bino twemere ibi tubihebe twemere tubika umukanda genda uvuga ubutumwa bwiza nukuri Imana imuha umugisha yego imbere yuko turangiza ikiganiro yego izi ndirimbo zose twavuze nihe umuntu ashobora kuzironka ushaka kuzumviriza no kuvuga izi ndirimbo ziri ku rubuga rwa YouTube urandika ego ukandika ndayizeye Miriam zishaziza ego mu gihe utabuze titre canke umutwe w'ijambo w'iyo ndirimbo uri kurarondera wanditse ndayizeye Miriam yego urudome R ni rugufi muri Miriam uko nyene ni M-I-A-R-I-A-M Miriam nuko ryandika ko ari abusanga bajyandika ngo Mili double L ariko ni Miriam ukajyandika gutyo zishaziza ego hariko ni foto yawe kuri hariko ni foto ego hariko ni foto uwanditse ayo mazina acabona ni foto hanyuma gaca ziraba kandi agaca agenda agize subscribe utako ni wogasiga ko sinogasiga umuntu wese yoraba agaca hari akantu kanditse ko ngo sabone abone akagafyonda hamagasangiza nabandi bwe nabo bumva ubutumwa bwiza yego turashimiye abantu bariko baradukurikirana mugabo imbere yuko turangiza ikiganiro wumva hari ico tutavuze twogenda tutova ngaha tutavuze ubwa mbere ndabashimiye mwebwe Nema Gospel TV mwanyiyumvire ko kugira ngo dukorane kino kiganiro Imana ibaha umugisha amen hanyuma ikigira kabiri sinobura gushimira umuntu wese antera intege mu kunkurikirana hariho abansengera hariho abantu mpora mbona ko bansengera bakabimbwira bakambwira ati tuzogusengera Imana iguha umugisha kwagure ukabona nyine kwabo bantu bagushigikiye nabo nyine Imana ibaha umugisha yego amina amen bakunzi ba Nema Gospel TV mwumva no murekura taturirimbiye kandi mu guheraheza kumenga naririmbye twinshi none ugiye ko kudusezera hari ico ntangorane Miri sa ishimwe turarifise inumva ariyo ndirimbo dusezeza urakoze cyane iyo ndirimbo reko yari shasha buryo umenga ntirinjira neza mu mutwe je urumva ko ndayifise kuko nanje numva mfise ishimwe bivuze ngo narayumvirije naje numvira anje ego kabisi yo nayo iyo ndirimbo rero ahubwo reka cenda yiririmba kweri dusubije amaso inyuma twibutse ibihe twabayemwo ibihe by'umubabaro ibihe bigoye cyane twarorereye uhoraho twihanganye atega ugutwi yumva ugusenga kwacu adukura mu bihe bigoye twabayemwo atwuzuza umunezero nahabwa ishimwe yashize indirimbo sha mu kanwa kacu imitima yacu yayujuje amashimwe nico gituma mubona turirimba tunezerewe ibyiza yakoze nitwo bivuga ngo tubimare ishimwe turarifise ego ishimwe turarifise ego ishimwe turarifise ishimwe turarifise mu mitima yacu ishimwe turarifise amen amina ariko ndakuraba nkabona nyine kuririmba nk'umuntu afise ishimwe ishimwe ndarifise bakunzi ba Nema Gospel TV aha ni ikiganiro cacu kigarukiye turabashimiye ko mwagikurikiranye ariko mwumvise ko numuririmbyi akeneye gushigikirwa umuntu rero yumva asanzwe ashigikira igikorwa c'Imana akumva koko niki naco yo gishigikira arahawe ikaze ikindi nkuye mu kiganiro mwumvise ko indirimbo ziwe zishobora kubonekana ku rubuga rwiwe rwa YouTube witwa
Miriam Ndayize ngo hariko n'agafoto bivuze ngo umuntu yanditse Miriam Ndayize yarashobora kuza canke yanditse indirimbo imwe muri izi twagumye ducishamwo arampisha ndanezererewe agakiza ishimwe akacandika ko yaririmbwe na Miriam nibaza ko azoyironka byoroshe twavuze byinshi twaganiriye byinshi reka turangize ikiganiro cyacu n'isengesho hanyuma duce dutandukanye kandi isengesho tugarukiwanye kugira ngo ibi twayaze n'aya majambo yose twashaka tubiherekeye isengesho Mana turagushimiye izina ryawe nirihabwe icubahiro wakoze kubana natwe kuva mu gitondo ukabutugereje amasaha tukiri bazima turagushimiye kandi kutwemereye ko tuganira kino kiganiro kumbure hariho benshi bazofashwa none rero ndasabiye umugisha Nema Gospel TV kugira ngo ubagure gose ibisigaye bituganiriye turabiguhayemwo kaze kugira ngo bibemwo uzobukoze tubisenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu amen. Gracias.